Mwiriwe mwakeye, karibu kuri Ukuri Kwanone Podcast EP12. Ino musi sindabagora, ntuze kugira subscribe, muganize kugira like. Uri umuntu mushasha, uzogaruke urabe episode 13 hanyuma ucugira subscribe. Ntibagiye twarashikanye ababone 2,000. Ndaremeye yuko nzokora aga surprise kandi ndaragakoze. Sinzi ko mwakabonye. Nakaririmbo kitwa ihorere. Uzogenda kukaraba hanyuma ukarungikira na mugenzi wawe, gafise amashusho. Ni keza kandi ndizera namwe ko mwakakiye. No musi naga clip tugiye gukora sinka episode, sinza kuvuga ko vyinshi. No musi ngoma nyage ko ku bintu bijanye n'ingene twebwe abantu dutangura ibintu. Ibintu byari byo byose, Johnny ariyo yose, ingero zarizo zose. Mugano gasanga tuzihagarice mu nzira atanuko twari bwagere iyo turiko turaja. Rero ntatinze inge tutangure kano ka episode. So bwa mbere na mbere burya kwisi hari ibintu byinshi bituma umuntu ahagarica ingendo, ahagarica indoto ziwe, ahagarica ibintu byose mu buzima bwiwe. Kandi ibyo ntavyo tuza kuyaga ko cyane tuza kuyaga ko ingene tutambuka ugasanga tuhagarice ingendo zacu kubera ivyisi bituma tubikora uko. Kubera burya hari ibintu byinshi biba kwisi nk'ubu mw'iki gihe nta kintu umenga gitwara umwanya muremure. Ibintu byose ni fast, ni ibintu binyaruka. Zorabe cyane n'ingene bariko barubaka ayo social media, ibintu vy'ama video keshi usanga bariko baragira ama social media azana utu video tw'amasegonde kugira umuntu arabe nyene acaraba ibindi. Urumva n'ibintu byo kunyaruca kubera ubu aho tugeze bavuga ngo ati ngo abantu ngo umwanya wo kwakira ikintu waragiye uragabanuka. Nico gituma ni kuraba nk'ivideo ndende y'iminota vuge 10, 20, 30 atari ikintu nyene wewe wimvamo kuraba. Tusanga kenshi ari ibintu bigoye ku bantu benshi cyane urwaruka. Usanga bari ku ma social media agabanya ingene bagira baraba ibintu, ingene boshobora gutwara umwanya bakitekerereza ibintu baba bariko bararaba ku masegonda, ku masaha maremare. Mugano ubu ibintu byinshi bitwara umwanya muto, amasegonda mato. Usanga ahantu hose wowe uri mu buzima usanga ikintu cyose ugomba ko kinyaruka uku. Rero uzorabe n'ingene umuntu agomba kukwiba cyane acisha mu buryo bwo kuvuga ati ikintu ugiyemo ucukironka ubonyene. Cyane bakunda kubigira mu buryo bw'amahera, ugomba gutunga uko ugasanga ugiye kuri YouTube ubona umuntu ariko aravuga ngo ati koze uku kagenza uku mu kwezi aho mu masaha mu minsi 2 uzoba warosha amahera nayo, uzoba watunze, uzoba ugizene, nureka akazi kawe nugirente. Ego dusanga ni ibintu nawe wihutiye, naho ni ibintu nyene byo kwiba umuntu kubera burya ikintu cyose ciza gitwara umwanya muremure. Cyane ugomba iterambere kuri wewe ni ikintu gitwara umwanya muremure cyane ubuzima bwawe bwose. Rero ubwo buzima ubwubaka kubera n'ubuzima bwawe ntumenya igihe uzohera, igihe uzogera ku ntambwe ugomba kugerako. Mugani ni ikintu gitwara umwanya muremure utagize Imana kikaba kinyaruca. Rero ni kuvuga ngo basi nk'umuntu ariko arubaka icano yiwe zotwara imyaka kugeragere aho birenge kugeragere ku vyagomba kugerako. Urumva n'ibintu bitwara umwanya muremure. Rero muri iki gihe keshi abantu rero ico kiratuma bahagarika ibintu baba bariko barakora mu buzima kubera babona biriko biratwara umwanya muremure. Rero urumva ivyo ni kubera impamvu
y'isi y'isi y'iki gihe, ingene ibintu biriko birakogwa, ibintu vyinshi ni ibintu bitwara amasegonda, vyamenyereje abantu nyene mu bwenge ko ibintu binyaruka. Uravye akavideo ntugomba kuraba video ndende, oya ugomba kuraba akavideo nyene ugenda kuraba iyindi video uko nuko twara amasegonda gusa. Kaca usanga n'ibintu vy'isi ibintu nyene vyo mw'isi vyose ubifata uko nyene, ugomba ibintu binyaruka kandi ibintu binyaruka uca usanga atari ibintu bimara umwanya. Rero ibintu bitamara umwanya umva biguca intege kubera uzoguma ugomba vya bintu binyaruka mugani mu nyuma hari usanga n'ibintu birebire kandi ari vyo bifise akamaro bitwara umwanya, ugasanga ivyo uriko urakata kubera wabonye biriko biragutwara umwanya muremure. Rero cane nk'ugwaruka kubera ruko rurakura muri iki gihe nyene rwa technology cane ibintu vyinshi usanga ari ibintu biborohereza ubuzima kandi bibazimiza mu buzima. Usanga umwana agomba ko ibintu bimworohera vyari vyo vyose n'ikintu yoshobora kwikorera, ugaca usanga agomba ko kimworohera, ntagikore ni kugikora ico kintu kandi yogishoboye, ugaca usanga agize ubunebwe bwo gukora ikintu kubera abona ari ibintu umenga bimutwara umwanya muremure. Rero amasosho media menshi nka TikTok cane niyone ariko arayovya abantu, kandi iyo TikTok kuvuga si company cane umuntu avuga ngo ati ngo irafise akamaro. Ibintu byose byo ku ma internet nta kamaro bifise ku muntu atari gusa gusamaza umuntu, n'iterambere ry'isi aho tugeze uko nuko. Ahandi ho abantu babikora kugira bironkera amahera, kandi ibintu vyinshi vy'amasosho media ni kubikora kugira bakugumye ugume uraba au ugume kwiyo app umwanya wawe wose, ugume ukoresha ayo ma app. Urumva bagomba ko bakugumya ukoresha ayo ma app, urumva uca wibagira ibintu vyinshi nyene baba bariko barakuyovya mu buryo wewe utashobora kumenya. Ngani nuko biri gusa ikintu nyene gikuru nyamukuru ni gutahura cane no gutahura aho isi igeze, ukamenya nawe ngene ushobora kwitwara kugira ibintu bigende neza. Rero munsi karaka video gato gusa ikintu wokuramo ni kuvuga ngo ati nyamba uri umuntu ugomba gutera intambwe mu buzima, ugomba gukora ikintu mu buzima cari co cose, uragifatira umwanya naho coba ari ikintu uvuga ngo ati iki kintu ni ikintu kizontwara umwanya muremure ndacihoze, oya ntugitangure hanyuma uze uragikora buke bizoteba mugani bishike. Ka karirimbo ka Satibi birateba mugani birashika. Rero ubuzima nuko nyene wishinge vy'isi cane technology, kubera technology izoguma ihinduka. Rero kwihinduka nuko n'abantu batera bayoba, mugani wewe ndazi ntuzoyoba kubera uri umuntu aciye ubwenge. Aka episode karaka tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.